Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancellor Abimana. Muri mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kuwa gatatu itariki 26 ukwezi no kumunani mwaka ni 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza mu Rwanda ku munsi ugira kabiri sentare yumvirije abakozi mu bashinzwe ubugenzuzi mu kigo c'ubuziranenge bw'ibifungurwa n'imiti bafunzwe barega ivyaha bifitaniye isano n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Nayo mu muziki havuga urupfu rwa Dolly Parton acamamare muri country music. Muri aya makuru kandi tubafitiye n'ubusesanguzi ku catumye icegera c'umukuru w'igihugu wa Tanzania atanga imihoho ibintu bibaye iryambere kuva ico gihugu kironse kwikukira. Mu yandi makuru, mu mikino irushanwa ry'igikombe cya Super Coupe rizatangira ku munsi w'ejo, naho muri tennis Carlos Alcaraz yagarutse nyuma y'amezi 4 adakina. Amakuru agezweho ntabacike, Gendi Yves Bucyana. Tubafitiye kandi n'iganiro c'abagore aho twumva icabana b'abakobwa bayagirwa muri Gikari Holiday Camp mu Rwanda. Ya makuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Ariko idonido ryayo ni nyuma y'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi dushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Kompanyi nyene Facebook na Instagram ariyo Meta yemeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi miliyaridi 17 z'amadolari inyuma yo kwagirizwa kugirira nabi abana. Nubwo ihakana kuba yarakoze icaha, Meta yashizeho igihe ntarengwa ku munsi n'ibizibira mu ijoro ku bana babayabaga bakoresha Facebook na Instagram. Meta yavuze yuko izokongereza izo ngingo hamwe izindi kompanyi z'imbuga hwaniro nazo zokora nkuko. Uwe mwumvikano usozereye urubanza rwari rwazanywe n'intara 29 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagirije Meta gutunganya programa zituma abana bizizirwa n'ivyo baraba, hanyuma iranyegeza ubwo bushakashatsi. Izo ntara zarondera kurihwa miliyaridi 200. Uwo mwumvikano urazokenera kubanza kwemezwa na sentare. Abantu amajana ntibazwi irengero inyuma y'imyuzure yaturutse ku isuri yabaye mu buraruko bwa Nepal. Nibura abantu 95 vyemeje yuko bapfuye, ariko hari ubwoba yuko igitigiri gishobora kuba kinini gusumba. Urwego rwa Nepal rujejwe ubukerarugendo ruriko rurakora kugira rumenye irengero ry'amajana y'abakerarugendo b'abanyamahanga muri ako karere, barimwo abantu 100 bava mu Buhindi na 12 bo mu Bwongereza. Ni inkuru ya Azade Moshiri muva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Hiyambajwe za kajugujugu mu gihe amatsinda y'ubutabazi akora ibishoboka byose mbere y'uko ijoro rigwa. Isuri yarengeye amazu n'ibiraro, ariko uburemere bw'akaga kituye ku gace ka Rasua buracyatumbagira. Nta gace kari mu majyaruguru y'umurwa mukuru Kathmandu hafi y'umupaka isangiye na Tibet, agace kitaruye cyane bitoroshye kugeramo. Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Nepal yavuze ko umutingito wo mu gitondo cya kare wateye inkangu nazo zakuruye isuri ikomeye. Uduce turi mu mibande turi ku gitutu gihambaye, dore ko aka gace kamenyereye imyuzure ihitana abantu. Umwaka ushize abantu 18 barapfuye ubwo ibibumbe by'urubura byituraga ku mupaka ku ruhande rw'Ubushinwa. Kuri inshuro abategetsi bafite impungenge ko umubare w'abapfa ushobora kuba munini cyane. Aya makuru mwumva ya BBC. Umutegetsi wo muri Loni yavuze yuko ikiza ca Ebola catewe n'ubwoko bwa Bundibugyo muri Uganda caheze. Muganga Marie Rose Belize umuyobozi wa OMS ku bibazo vyihutirwa muri Afrika yavuze yuko bajejwe amagara bakurikiranye uko ibintu bimeze gushika muri indwi kugira bemeze yuko atabandi bantu banduye mu kiringo gikenewe c'iminsi 42 cyo kwihweza. Uganda yari yatangaje yuko ico kiza carangiye kwa 28 kwezi kwindwi inyuma yo kuvana mu bitaro umurwayi wa nyuma wa Ebola hagati muri uko kwezi kwindwi. Ariko muganga Belize yagabishije yuko abandura baguma biyongera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo gushika n'ubu ariyo sibaniro ry'ico kiza.
aho nyine muri Kongo ishami rya ONU riraba amagara ku isi OMS risaba yuko haba agahengwe k'amezi 6 mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo kugira vyorohe kugwanya ico kiza ca Ebola. Umuyobozi wa OMS mu karere Mohamed Janabi yavuze yuko umutekano muke wahungabanije gucungera iyo ndwara, gutanga ibikenewe mu buvuzi mbere hamwe na hamwe ikaba yatumye abafasha mu kurwanya iyo ndwara bakura abakozi bayo mu turere twaho babona yuko hari ibyago byinshi byo guhura n'ingorane. Yasabye impande zirwana guha amahoro amahirwe, avuga yuko kurwana byatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bateshwa izabo, bikanatuma indwara ikwiragira ku murindi munini. Ico kiza nico ca kabiri gikomeye muri kahise k'iyo ndwara, kimaze gufata abantu barenga 5,000. Muri abo abarenga 2,500 bakaba bamaze gupfa mu mezi arenga 3 kimaze gitangajwe yuko cadutse. Chansa urakoze cyane Prime. Reka dutangure amakuru yacu. Abakozi bane bajejwe ubugenzuzi mu kigo kijejwe ubuziranenge bw'ibifungurwa n'imiti barengutse imbere ya sentare bahakana ivyaha bagirizwa bifitanye isano n'inzoga zitemewe n'amategeko zagize ingaruka ku bantu harimo nabo zahitanye. Umushikiriza manza yasavye ko baguma bafunzwe kugira babandanye amatohoza, ariko bo basavye kurekugwa ivy'agateganyo, bavuga ko atakibi bakoze mu kurangura amabanga yabo. Abo bakozi bagirizwa kuba barakoresheje ububasha bahabwa n'akazi kabo mu nyungu zabo bwite. Baregwa kandi kuba batafashe ingingo zisaba ko zimwe mu nganda zugagwa naho zakora ibitisunze amategeko. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Aba bagore batatu n'umugabo umwe baregwa ibyaha bifitanye isano n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Ubushinjacyaha buvuga ko zagize ingaruka zirimo n'impfu ku bazinyoye. Alice Buhimundu aregwa kudasaba ifungwa ry'uruganda rwenga inzoga Tera Imbere Agri Business yagenzuye kandi rutari rwujuje ibisabwa. Muhimpundu avuga ko igenzura yakozwe umwaka ushize muri uru ruganda byasanze uruganda rwujuje ibyasabwaga, ngo kuba iperereza rishya ryaragaragaje ibindi ngo ntiyabibazwa kuko ryabaye nyuma y'umwaka wose kandi we ngo nta ruhare yagize mu igenzura rishya. Ibi birego birasa n'ibiregwa mugenzi we Elizabeth Uwamahoro. Elizabeth avuga ko ntacyo yarakwiye gukurikiranwaho kuko icyo gihe yari umuntu wimenyereza umwuga utagira ijambo rikomeye mu byemezo bifatwa n'ikigo. Uyu mubyeyi byagaragaraga ko adatekanye, yavuze ko afite uruhinja rw'amezi 6 yasigiye umukozi kuko atabana narwo muri gereza. Yasabye kurekurwa kuko asanga nta mpamvu yatuma afungwa, ariko nanone ngo akajya gukurikirana ubuzima bw'uruhinja rwe bamaze iminsi 21 batari kumwe. Niyigena Claudine nawe wari umugenzuzi aregwa kudasaba ifungwa ry'uruganda rwa African Buffalo kandi rutari rwujuje ibisabwa. Ubwo yarugenzuraga avuga ko yasanze rudakora kubera ko rwari rutarabona ibyangombwa. Ubushinjacyaha buvuga ko nta mukozi ushinzwe umusaruro wari muri uru ruganda ubwo Niyigena yakoraga igenzura. Gusa Niyigena avuga ko atari igitangaza kuba atarasanze umukozi nk'uyu kuko uruganda rutakoraga. Patrick Rwabukumba we ni umukozi ushinzwe ubuziranenge bw'imiti mu kigo cya FDA. We aregwa ko atasabye ifungwa ry'uruganda Kerry Test rukora ibyongera uburyohe, ibara n'impumuro mu biribwa n'ibinyobwa. Rwabukumba avuga ko mu nshingano ze hatarimo kugenzura inganda, ngo yiyambajwe ngo afashe itsinda rihuriweho n'inzego zitandukanye. Avuga ko yafunzwe by'amaherere kuko ari we wenyine wafashwe mu bari bagize iri tsinda. Uretse aba bakozi bane, umuyobozi wabo Emile Bienveni nawe yari yaranyuze imbere y'umucamanza aho yashinjwe gutanga icyangombwa cya Food Business Operation ku ruganda rukora ibirimo inzoga rw'umunyemari Sina Gerard. Ubushinjacyaha buvuga ko yabikoze atabifitiye ububasha, mu gihe we yemeza ko icyemezo cyatanzwe n'umwungirije kuko we yari mu rugendo rw'akazi mu mahanga. Icyemezo cy'urukiko gitegerejwe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Arakoze cyane Jean Claude Mwambutsa. Icegera c'umukuru w'igihugu ca Tanzania Emmanuel Nchimbi yarayatangaje ko atanze imihoho kandi ko asezeye burundu politike n'akazi ka leta. Abikoze ataramara n'umwaka muri ayo mabanga. Umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan yaremeye ko gutanga imihoho kuzoja mu ngiro itariki 4 z'ukwezi kw'icenda. Iyo ngingo itari yitezwe ifashwe mu gihe hari hamaze iminsi havugwa ko imigenderanire hagati yiwe na President Samia itari yifashe
neza. Mu gushaka kumenya byinshi navuganye no mumenyesha makuru wa BBC Alfred Rastek ari muri Tanzania, ntangura ndamubaza ko hari ico yobazi catumwe vy'ukuri cimbatanga imihoho. Yeah, we don't have a lot. Ego nta makuru menshi dufise ku bijanye n'ivyo. Leta ntiratanga ayandi makuru y'idonido. Ariko kandi mw'ikete ryasohowe n'icegera c'umukuru w'igihugu naho nyene nta makuru menshi yarimo. Yavuze gusa ko akeneye kuja mu karuhuko k'izabukuru muri politike no mu bikorwa vya leta. Ariko kugeza ubu ntibiramenyekana neza icatumye afata iyo ngingo yo kuva ku mirimo canke icabaye. This VP's decision. Jim yavuze ko yaramaze gutahura ko President Samia Suluhu Hassan ashaka impinduka. Ni kweri iki none yoba ashaka impinduka? Hoba harabaye kutumvikana hagati yabo bategetsi babiri? Hari amakuru avuga ko abo babiri batumvikanye kandi abantu bariko baribaza ko icegera ca perezida yoba yavuye ku mirimo kubera ukutumvikana kwabaye hagati yabo. Bivugwa cane ko vyoba bifitaniye hisano n'uburyo icegera ca perezida yariko avugana n'abanyagihugu ku bijanye n'ibwirizwa shingiro rishasha, aho yariko ahimiriza urwaruka kurwanira ibwirizwa shingiro rishasha. Yavuze ku bijanye no kubahiriza amategeko, kubazwa ivyo umuntu yakoze n'ibindi bibazo vyinshi. Ivyo navyo vyatumye haba impari nyinshi. Hari abantu bavuga ko ivyo yariko arakora byari binyuranye n'ivyo umukoresha wiwe ari we perezida, ariko ivyo ntibirashirwa habona. Twizeye ko kumbure perezida azotanga insiguro y'impamvu yatumye icegera ciwe gitanga imihoho. Ubu rero tuvugana, itanga ry'imihoho ryiwe rizoja mu bikorwa kuva ku itariki 4 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Rero kumbure muri ico gihe canke inyuma yaco niho tuzomenya neza ivyabaye. Kuri ico ciyumviro nyene cibwirizwa shingiro rishasha, mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze igihe basaba, hoba hari abandi muri CCM babihurijeko? Oya, leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi CCM mbere no mu gihe c'imyiyamamazo bari barasezeranye ko hazoba isubirwamwo ry'ibwirizwa shingiro, ariko ntibigeze bavuga neza nimba hategerezwa gutorwa ibwirizwa shingiro rishasha canke ko hazosubirwamwo iryari risanzwe rihari. Ariko kandi imbere mu mugambwe ntibigeze bashimika cane ku bijanye no kurisubiramwo canke kurihindura. Ahubwo bagiye barashimika ku gusubiza hamwe no kwiyunga hagati ya leta, umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'iyindi migambwe. Abantu benshi baratangaye igihe yavuga ku bijanye n'ibwirizwa shingiro, akavuga ko abantu bategerezwa kurwanira iryo tegeko rishasha kandi ko bategerezwa kwitwararika ko riboneka ku buryo rizoyobora igihugu mu myaka 50 iri imbere. None kubatanze imihoho mu gihe CCM yimirije kugira inama ihambaye bifise insiguri yihe? Nibisanzwe ko CCM ikoranye inama inyuma y'igihe runaka. Iyo nama yari gushobora kuba yarabaye imbere yuko ivyo bintu vyose biba. Kumbure yari gushobora kuba imbere canke agatanga imihoho inyuma yayo. Ariko nzi neza ko inama y'umugambwe idafitaniye isano n'itanga ry'imihoho ry'icegera c'umukuru w'igihugu. Bishoboka ko hari ikindi kibazo bazovuga ko muri iyo nama, ariko turacariko turakurikirana kugira turonke ayandi makuru. None ubu hacakurikira iki twisunze ibwirizwa shingiro rya Tanzania? Yeah, according to the Constitution of the United Republic of Tanzania. Ego dukurikije ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca Tanzania, iyo icegera ca perezida gitanze imihoho canke apfuye akiri ku butegetsi, perezida ategerezwa guhitamwo uwundi munyatanzania wo kuja muri ico kibanza. Ibwirizwa shingiro riha perezida ikiringo c'imisi 14 co gushikiriza inama nshingamateka izina ry'uwo yagenye ngo abicegera ciwe kugira ngo abashingamateka bamutore. Of the proposed vice president for voting in the National Assembly. Hoba hari ibimenyetso vyerekana uwo President Samia yoshobora kuhashira nk'icegera c'umukuru w'igihugu gishasha? So far, analysts have not. Kubu abasesanguzi ntibarashobora kumenya uwo ashobora kugena, ariko bariko baravuga ko ashobora kuba umuntu w'intahemuka kuri perezida, umuntu atazoba afise agatima ko kumunebagura, azoba umuntu yubaha cane kandi agamburuka, azokurikiza ivyo perezida ashaka. Dufatiye ku bihe n'ibibazo vyari hagati ya perezida n'icegera ciwe hamwe no kutumvikana kwabo, birashoboka ko ivyo vyoba bifitaniye isano n'ibibera imbere muri leta.
umuririmbyi rurangiranwa w'umunyamerika Dolly Parton, umwe mu baririmbyi b'ibihangange kandi bubahwa cyane mu mateka y'umuziki wo mu bwoko bwa country, yarayapfuye ku myaka 80. Umuryango wiwe watangaje ko yapfiriye mu mahoro i Nashville muri leta ya Tennessee ari kumwe n'abiwe. Mu mwuga wiwe wamaze hafi imyaka 70, Dolly Parton yamenyekanye cyane kubera indirimbo nka Jolene, I Will Always Love You na 9 to 5. Yari kandi umukinyi w'amareresi, umwanditsi, akaba n'umuntu yarazwe cyane mu bikorwa byo gufasha abandi. N'inkuru ya Latifa Mutesi. My coat of many colors that my mama made for me, made only for... Iyo yari indirimbo Coat of Many Colors y'umuhanzikazi Dolly Parton. Uyu muhanzi w'icyamamare mu njyana ya country music yapfuye afite imyaka 80. Umuryango we niwe wemeje urupfu rwe, unatangaza ko yapfiriye muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika akikijwe n'abamukundaga. Itsinda ryakoraga mu itumanaho rye naryo ryemeje ayo makuru. Nyuma y'urupfu rwe, perezida wa Amerika Donald Trump yategetse ko amabendera ya Amerika yururutswa kugeza mu cya kabiri mu gihe cy'icyumweru, uhereye ku munsi w'ejo kwa kabiri, mu rwego rwo gucyubahiro uyu muhanzi Dolly Parton. Dolly yavukiye muri Tennessee mu mwaka w'1946 mu muryango w'abahinzi wari ukennye cyane. Yari umwana wa 4 mu bana 12. Dolly yatangiye kuririmba mu rusengero akiri umwana muto afite imyaka 6. Mbere yuko agera mu gihe cy'ubwangavu, yari yaratangiye no kuririmba kuri televiziyo yo mu gace k'iwabo. Afite imyaka 13 gusa nibwo yataramiye kuri Grand Ole Opry, urubyiniro ruzwi cyane muri Nashville. Kuva icyo gihe izina rye ryakomeje gukura, abumwe mu bahanzi bakomeye kandi bubashywe cyane mu muziki wa country. Itangazo ry'itsinda ryakoranye na Dolly Parton rivuga ko yari amaze igihe arwaye kanseri. Mu mezi ya vuba yari yaragabanyije ibikorwa byo kugaragara mu ruhame kubera ibibazo by'ubuzima. Urupfu rwa Dolly Parton rwateye agahinda abantu benshi bazwi mu muziki. Umuraperi Eminem wari kumwe na Dolly Parton muri Rock and Roll Hall of Fame mu mwaka wa 2022 yavuze ko Dolly yari yaramwohereje ibaruwa yuzuye amagambo meza. Eminem yavuze ko nubwo batagize amahirwe yo guhura, iyo baruwa yamugizeho ingaruka zikomeye. Umuhanzikazi Beyoncé nawe yasobanuye Dolly Parton nk'umuntu wihariye kandi w'intangarugero. Yamushimiye impano ye, umutima mwiza, kugira ubuntu, urwenya ndetse n'ubushobozi bwo kwihangira imishinga. Umuhanzikazi Sabrina Carpenter nawe kandi yavuze ko azahora yibuka Dolly Parton nk'umuntu warangwaga n'ibyishimo ndetse n'urwenya rudasanzwe. Dolly asize umurage ukomeye mu muziki wa country nyuma y'imyaka myinshi yamaze aririmba, yandika indirimbo kandi agakora n'ibikorwa bitandukanye. Yari umwe mu bahanzi bakomeye bakomokaga muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi umuziki we wakomeje kumenyekana hirya no hino ku isi. Sentare mu Bufaransa ku nshuro ya mbere yemeje ko kanseri y'ibere iri mu ndwara zishobora gutegwa n'akazi ku bakozi bakiri ingenzi mu ndege. Mu bitera iyo ndwara, sentare yavuze ko harimwo ukumara igihe umuntu abangamiwe n'imishwara riva kure mu kirere. N'inkuru ya Hugh Scofield mu mvamwe rya Premier ku magenge. Uwo mugore w'imyaka 59 Sophie Leno yahoze akora mu ngendo z'indege yashingishije urwo rubanza asaba ko higwa kw'indwara yiwe ya kanseri y'ibere yoba ifitaniye isano n'akazi kiwe. Iyo ndwara ubu iri mu gihe cy'uko ibimenyetso byayo bigabanuka canke bihera. None ku nshuro ya mbere mu Bufaransa, sentare yavuze iti ego iyo ndwara ifitaniye isano n'akazi kiwe. Sentare yatanze urutonde rw'ibituma bitatu: gutumukirwa n'umwotsi w'itabi mu ndege gushika mu mwaka w'2000, gukora umwanya muremure mw'ijoro bihungabanya uburyo kama bw'ingene umubiri ukora, ariko kandi no guhura n'imishwarara yo mu kirere. Byari bizwi kuva kera ko ingendo zo hejuru cyane mu kirere na cane hafi y'imfuruka z'isi zituma haba urugero ruri hejuru y'urusanzwe rw'utuvunguka turimwo imishwarara turekurwa n'izuba n'ibindi bintu byo mu kirere. Iyo ngingo ya sentare ishingiye ku vyemezo biguma biba vyinshi ko kumara igihe kirekire uhura n'iyi mishwarara bishobora kubangamira ubuzima. Sophie Leno yavuze yuko yizeye ko intsinzi yiwe muri sentare izotera intege abandi bakozi bo mu ngendo z'indege kuja habona kugira kanseri barwaye zemezwe nk'izaturutse ku kazi kabo. Ubu n'umwanya wo kumva ibizoba biri mu gikino urunaco ku munsi w'ejo.
mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. None se wa mubyeyi we ko mbivuga bakangirana y'ubu ngo nta kimenyetso mfite cyemeza ko abana ari aba Stefano. Goko nari amatwi wagira ngo nindemezo cyangwa ndute wagiye mu ndaragaruka. Aha ibyo mu nteko rusange y'abaturage sinabivuze bakambwira ngo amatwi si ikimenyetso ntakuka. Goko ariko ubone nkubaze Pascal aho guhana umutima uhangayitse gutyo wazapimisha DNA kwa muganga ko babikora. Nayipimisha henadi. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu nawe reka tuje mu makuru y'inkino dutegurirwa na Yves Bucana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Mwereho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, imikino y'igikombe cya Super Coupe izatangira ku munsi w'ejo. Umukino wa mbere uzahuza ikipe ya Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport mbere y'uko Rayon Sport ihura na Police FC. Imikino yose izabera ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Umukino wa nyuma ukazaba ku cyumweru ku kibuga cya Pele. Ikipe ya APR FC yivanye muri iri rushanwa. Ikipe izaryegukana ikazahabwa miliyoni 40 z'amanyarwanda, naho iya kabiri igahabwa miliyoni 20. Muri basketball, APR Basketball Club niyo yegukanye igikombe cya shampiyona ya basketball ku nshuro ya 4 yikurikiranya nyuma yo gutsinda Patriots amanota 118 kuri 76. Kuwa mbere nibwo APR yatsinze umukino wa 4 ku busa mu mikino 7 yose yari iteganyijwe. Ntibyabaye ngombwa rero gukomeza gukina imikino 3 yari isigaye. Ikipe ya mbere ya APR yegukanye miliyoni 15, ariko iki gihembo ni nk'ishimwe gusa kuko kitagereranywa n'ibyo aya makipe ya basketball atanga ku bakinnyi b'abanyamahanga barimo n'abanyamerika akinisha. Umukinnyi wahize abandi MVP mu mikino ya kamarampaka yabaye Craig Randall. Uyu ni umunyamerika ukinira ikipe ya APR Basketball Club. Ahandi i Nairobi muri Kenya ho harabera imikino ihuza abakinnyi bakiri bato baturutse mu bihugu 11 by'akarere ka 5 ka Afrika, ari byo Uburundi, Misiri, Eritrea, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani, Tanzania na Uganda. Aba bakinnyi barahatana mu mikino 6 irimo gusiganwa ku magare, koga, imikino ngororamubiri, tennis, basketball y'abakina ari 3 na volleyball ikinirwa ku mucanga. Ni imikino itegurwa n'impuzamashyirahamwe ya za Komite Olympique muri Afrika ANOCA. Mu Bwongereza, Manchester United yamaze gusinyisha umukinnyi wo hagati ukomoka muri Cameroon. Uyu ni witwa Carlos Baleba, yakiniraga ikipe ya Brighton. United yamuguze miliyoni 70 z'amapaundi. Ndi kumwe na Benjamin yo kwizerwa. Ndagushimiye cyane Yves. Manchester United yabanje kwishyura miliyoni 65 z'amapaundi, zikaziyongeraho miliyoni 5 zizashingira ku by'uyu musore w'imyaka 22 azageraho. Ku rundi ruhande, Brighton yari yanditse mu masezerano ko izahabwa ijanisha runaka cyangwa se sell-on clause igihe Manchester United izaba imugurishije mu yindi kipe. United yashyize imbaraga ku mukinnyi Baleba nyuma yo kwemeza ko igomba gukomeza kongera imbaraga mu kibuga hagati. Uyu musore aje akurikira abandi bakinnyi barimo Andre Santos wavuye mu ikipe ya Chelsea ndetse na Ulitel Males wavuye muri Aston Villa. Carlos Baleba yerekeje muri Manchester United nyuma yaho ikipe ikubiswe na Hull City ibitego 2 ku mwuka. Baleba yakiniye Brighton imikino 112 nyuma yo kuva muri Lille. Ubu ntabwo ari gukina kubera ikibazo cy'imvune. Baleba yasinya amasezerano y'imyaka 3 i Old Trafford kandi ashobora kongerwaho umwaka umwe. Yves, urakoze cyane Benjamin. Soreze mu mukino wa tennis, umunya Espagne ufite igikombe giheruka cya US Open Carlos Alcaraz yiteguye kugaruka mu mikino ya US Open nyuma yo kumara amezi 4 adakina kubera imvune y'ukuboko. Uyu musore w'imyaka 23 mu kwezi kwa mbere yegukanye igikombe cya Australian Open, bityo aba umukinnyi muto mu bagabo ubashe kwegukana ibikombe byose 4 bikomeye bya tennis. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose.
Ubu ni isaha imwe n'iminota 54 ku masaha yo ngaha Nairobi muri Kenya, ni saa 12 n'iminota 54 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ubu ni umwanya w'ikiganiro c'abagore twateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwireho neza. Igikari Holiday Camps ni gahunda igamije gufasha abana b'abakobwa kwisobanukirwa no kwiyubakamwo ubushobozi kugira ngo babashe kubaho ubuzima bufite intego no guhangana n'ibibazo bahura nabyo birimo ihohoterwa. Josiane Uwineza uzwi cyane ku izina rya Miss Jojo wigeze kuba umuhanzikazi w'indirimbo niwe washinze iki gikorwa amaze imyaka 5 akora. Ahanini ibyo tuganira nibyo bo ubwabo bifuza ko twaganiraho, batajya babona ahantu hari ubwisanzure, nta muntu uri bubatekerezeho ibindi bitekerezo kuko babajije ikibazo. Navuga rero ko wenda mu myaka tumaze dukora igikari ahagaragaye byanze bikunze ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ibijyanye no kumenya uko yakwirinda kugirirwa nabi yaba n'abahungu cyangwa n'abandi bantu mu buzima, ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ibijyanye n'uko yakwiteza imbere ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko birumvikana ko iyo tujya kubiganiraho tubanza no kubafasha kumenya ngo ubundi wowe urinde, intego zawe z'ubuzima ni izihe, tugahera aho ngaho tubanza kugufasha kumenya urugendo rwo kumenya ubwawe noneho n'intego yawe. Abana b'abakobwa se barangije izo ngando bababwira iki, hanyuma no nyuma yo kuzirangiza hakorwa iki? Abakobwa urumva baraza tukamarana iminsi 10. Camp zacu ni ikiganiro, tubaha ibibazo kugira ngo tumenye ngo baje bafite imitekerereze ki, hanyuma nanone baba batashye tukabaha nanone indi save. Aho ngaho navuga ko ariho hatubwira cyane cyahindutse mu bakobwa, uretse ko n'ubundi nabo badasiba kukitwibwirira. Ikindi kintu gikomeye twagiye twigira mu gikari, tweretse uburyo ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ihungabana bifite mu by'ukuri uburemere bukomeye mu rubyiruko rwacu cyane cyane rw'abakobwa, ryaba iryo babona n'amaso yabo mu ngo, mu babyeyi cyangwa se iryo bagirirwa, ndetse na transgenerational trauma ituruka ku mateka ya jenoside nayo ibirimo, n'ubukene bukabije cyane butuma abo bakobwa usanga bari expose ku mibereho mibi idafite icyerekezo, idafite icyizere. Rero ni ibintu bisaba yuko habaho ubufasha bwihariye, kuko uko twaberekaga aho bajya ntabwo ariko buri gihe bahitaga bagenda, kubera ko murabizi ni ibintu bibamo isoni nyinshi, abantu baba batizeye umutekano wabo. Rero byabaye ngombwa ko tubaherekeza abakobwa twari dufite kugira ngo babashe kubona izo serivisi zibafasha. Kimwe mu bintu byatumye mpaguruka nkavuga nti ikari kigomba gutangira, umva ko nta n'ubushobozi bundi nari mfite, nuko natashye ubukwe bw'umwana w'umukobwa, ariko nkabona ashatse afite imyaka mike kujya kubaka urugo bigaragara neza ko atari urugo navuga ngo rw'amahitamo cyane, bigaragara ko ari nk'ubuhungiro. Naho rero navuga ngo wenda umunota wanjye wahise uvuga uti uyu munsi kino gikari kigomba kubaho. Wenda kuva icyo gihe mu myaka 5 mumaze mbese gufasha abakobwa bangahe? Twatangiye 2022, navuga ngo kugeza uyu munota igikari kimaze kunyuramo abakobwa bagera muri 304. Uyu ni umushinga twatangiye mu by'ukuri nta zindi nkunga dufite, ku buryo kugira ngo byemere nuko ababyeyi ubwabo ari bo bagira icyo batanga. Turahamagara tugatanga amatangazo, none twavuga umubyeyi aramutse abonye runo ruhare, natwe bisigaye twagenda tubimobiliza mu bandi bantu. Ikindi wenda nuko iyi camp iminsi 10 navuga ngo niho urugendo ruba ruhereye, ariko nyuma y'iyi minsi 10 duherekeza abakobwa. Uyu munsi dufite gahunda yo kubaherekeza byibuze mu gihe kigeze ku mwaka, tubashyiriraho abo bashobora kugisha inama. Ariko nanone hari uruziga navuga ngo rwa kabiri rushyashya dushaka gutangira uyu mwaka. Turifuza yuko iyo migambi myiza abakobwa bazajya baba batahanye, ababyeyi nabo bazajya bayibashyigikiramo, natwe tubibafashijemo. Ikindi nanone ni ikijyanye no kuha amakuru abantu bari muri serivisi zitandukanye zihura n'aba bakobwa. Ubwo harimo baba abo ngabo batanga serivisi za mental health, baba abatanga izo kurwanya ihohoterwa, kugira ngo nabo abafashe kugira ngo serivisi zabo bazinoze. Hama ko mwibanda ku bana b'abakobwa, abahungu se bo mubasigiye nde? Yego nibyo koko nabo bakeneye kuganizwa. Rero ntabwo byose twabifatira icyarimwe, tunasaba yuko ababifitemo n'ubushobozi ntabwo byatubuza rwose kubasangiza ku makuru twe tuba twabonye, ariko nabyo bikabaho kuko mu by'ukuri birakenewe. Josiane Uwineza Iman cyangwa Miss Jojo
watangije iyi gahunda yiswe igikari igamije kuganiriza abana b'abakobwa ku bijyanye n'ejo habo hazaza. Ni hano rero tunasoreje, muramuke neza. Ikiganiro c'abagore nico gitogejeje ku mpera ya makuru yacu yo kuri uno wa gatatu. Mubandanye mudukurira ku mbuga zacu za Facebook, X hamwe na YouTube. Aya makuru yarahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza, naye mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Davis Mwasaro. Abimana Chancane nkaba ndabashimiye, ndabipfuriza kuronanirwa aho muherereye.